One Family TV. Bakora TV murabona neza yuko Sandi Ndwimana yamaze gushika ego abona amashugwe bamuteguriye munyesha makuru bamaze gushika bameze neza cyane itsonda yahoze yatanguye akazi kiwe nko bisanzwe iza classic yatanguye akazi kiwe nkuko bisanzwe murabona neza yuko ariko haraga surprise no inyuma igifoto kiremereye cyane ukuntu iboneka neza ko Sandi Ndwimana bamwiteguriye cyane bamwakire nk'umwamikazi kwibwa c'indege Sandi ego hindukira ukunamwe ego murabona ibintu yuko ari amavuta Sandi karibu kandi mu gihugu c'amavukiro nukuri ndabashimiye cyane ego kandi ndaryohewe cyane nubwo nagize urugendo rurerure ndaryohewe cyane kubabona mbere ko watevye gushika habaye kwazi nyabaki indege nari bongeye ko isaha de plus y'intuzeyo ya retard nico catumye guteba cyane oya ngahe ndani naho imizigo barayikontrola kandi tumanza kugira test ya covid nibaza ko byose byo babirimo Sandi inyuma igihe kitari gito ukagarutsa no ku mutaka bw'u Burundi na cyane cyane igihugu c'amavukiro Sandi nukuri ndaryohewe cyane mbuze ko no bivuga kandi murabona ko ntatevye mu kucenda nari ngaha rero kubona nihuse kandi nkagaruka nuko igihugu canje ndagikunda cyane gitumye wihuta umuntu ashobora kwibaza gitumye wihuta na cyane cyane tuzi ko abantu muba hanze y'igihugu muramara umwaka imyaka mugabo urumva ko haje umwaka uraheze umwaka umwe ukabugarutse ni na cyabana bari baco nturahera ni na cy'abantu bashobora kwibaza niki gitumye wihuta gituma ngarutse nihuta hariho movie nakinye ya Sanita the Twins sinakinye igice ca kabiri abafana baguma bayinsaba cyane kubwishi kandi hariho nibindi bikorwa byinshi by'ama movie n'indirimbo nje gukora ariko cyane cyane Sanita iratumye ngaruka Sandi ukiri kibazo ca Sanita ni filme yazanye uruhagarara rukomeye cyane benshi bavyita ko ari nka Satani Sanita mwahinduye mu Satani gira ico bivuze ko kunshuro ya mbere ngaha oya ntabwo nshaka kubivuga ko cyane kubera ko nje gukina igice ca kabiri byose n'insiguro ya Sanita nico Sanita iryo zina ryavuye ko bizoboneka mu gice kigira kabiri kuba habonetse abakinyi b'amareresi benshi ngaha baje gutegera ubwo hari igikorwa mufitanye n'abandi uretse gukina iyo filme Sanita yego nibaza ko ari rwa rukundo nyene n'ubumwe dufitaniye muri industry ya movie na gospel mu Burundi turibuka ugarutse uje mu Burundi warise umwamikazi wa gospel mu Burundi mbega n'ubu niko bikimeze canke byarahindutse gato ntabwo byahindutse jewe nita umwamikazi muri kira gikorwa ndimo mbona nejo narabisiguye kubera ko naririmba ndisangi kubera kijya gikorwa ndimo ndisanda the queen of gospel hama kubera ko nakinye filme bakayikunda nkayita Sanita nawe ni hasa Sandi na Sanita n'amahasa Sanita nawe ni umukwine muri urumva Sanita akora movie Sandi nawe araririmba rero Sanita ni queen wa movie hama Sandi nawe ni queen wa gospel Sandi babifasha ukundi gufata ko woba wiyise umwamikazi wa gospel cyangwa ibintu bigo bitandukanye usanzwe ukora bamwe bati abaririmbye ba gospel ati kwiyita umwamikazi twatimenyereye muri secular no muri gospel ni akaye kajambo babwirana cyane cyane kugira ngo bakurujije Jenny baza ko atari benshi batabitahura kumwe abo dusangiye industry barabitahura ko atari uko batari kwiyemera abafana bonyene Jenny baza ko aribo batabitahura kandi nabisiguye neza Sanita n'uwa movie ni queen of movies ukuvuga ngo ari hejuru cyane ko amaze kina movie imwe ukwita kwide suko aba yibonye ko ari hejuru movie imwe oyaye kuri movie imwe vraiment ujya tumuhebeye bijya ni queen wabijya hama uwe nawe Sandi ni queen gukora byinshi nawe Sandi namaze gukora byinshi sindi muri kategori yo kwishira hejuru mugabo ibyo nkora abantu bonyene bazovyirabira hama bonyene iryo zina barinshire ko mugabo jewe kubona naragishize ko ni kubwi wanje jenye nuko ndabitahura iyi foto bibaza yuko yateguwe nande sha iyi foto ni abafana banje nukuri kandi bari ngano reka bazakanda oya nukuri n'abafana banje iyi foto yanshikiriye kuva ndi muri Canada ubwo ni surprise ikomeye ntabwo narinzi ko shora ko mushobora kwa muri mu rukundo
Rujijo na Happy River nakaye kajambo babwiye kugira ngo kuri Rujijo mu bantu nka kumwe twakubaza ubwa mbere harabagira bati twarabonye amapica guherekeje ku kibuga c'indege mwambaye impuzu zisa kano kanyare hano ku kibuga c'indege kandi ntarigaragaza nituzi nimba hava yigaragaza gute muga rero abakunzi b'umuziki w'u Burundi gospel muri rusange ndetse na cinema barifuza kumva ijambo riva muri Sandi Bo shaka nishure kwanza kuri ico cyo kwambara impuzu zisa ijya yari movie ya Sanita mwebwe ntimwarabye Sanita kandi jenshi mbabara kuko mwarayiravye zijya mpuzu mwari kubona ko ari movie hama ikindi naco no ico no babwira abantu bose bakorana iyo ari umuhungu n'umukobwa haburunwarunwa kuvuga ko bakundanye mugabo mu nyuma ntihagire ikiboneka mbo namba kiriho muzokibona kitariho naho muzobona bijana n'amazi tuje muri point d'interrogation rero mbo uko vyiyumvira ni kubifata uko vyiyumvira ariko niye piriva avyemera he piriva aravyemera aravyemera sindavyibaza kubera nawe aza kuvuga nka jewe bizoba yumva rero tubifate yuko nagakino mu mukina uyavuga uko uwundi avuga ukundi nagakino mu dukina rero ariko riva yavyemeye Nego cyo hari kibazo cangira ngaho Sandi asanzwe aririmba gospel akina n'amasinema asanzwe ari mu rukundo oya urumva arigenga ari free uzomarikiye kingana gute kumugwatuye ko muzoba mwazanye n'ibikorwa byinshi ngaho sindamenye igihe nshobora kumara mugabo ndashaka kumara nk'ukwezi canke nkiyongeza ukundi kwezi akaba amezi abiri Okay, uravye ku buryo ba filme yawe yagenze Sanita twarabonye yarabwisana mu gihe gito mbega mwiteguye gukorana n'abanyamahanga nk'utu tuvuga Tanzania ko warakoze ibiteramo no warakoze amakorabo menshi y'indirimbo muri Tanzania aho kuri filme bifashe gute no kuri filme niko bimeze gusa urazi ibi bintu bisaba uburyo turacarondera uburyo nibwaboneka mbone birimo guteza imbere igihugu cyacu tujabutse twaja mu bindi bihugu nibaza ko uburyo bubonetse byose tuzobikora ubwa mbere wafashe indege yo muri Tanzania no musi wahinda ufata y'u Rwanda byagenze gute mbo mu Rwanda hari akantu naringiye gukora ariko kubera ko naje nihuta kubera hari itara ry'umuririmbyi mu Burundi ntegerezwa kujamwo nico gituma na Jenny ariko nzosubirayo ni gikorwa mfise ariko naco nakoze ndashobora kuvanga nkasubirayo nkongera nkagaruka collabo iragati y'u Rwanda no Burundi ni collabo muga ntabwo nshaka kuyivuga ko cyane ariko dusanzwe tuzi yuko ufitanye umubano mwiza na Fanela Fine Amede n'abandi basami ariko ntabo tugeze tubona twabonye Abel ndwaye mwe na Nudiye na Dodo bonyene kabayi mbo birashobora gushika bakaba bari mu bindi bintu bakabagiye mu bindi bintu aha ndazi ko ku mugoro wanza kuronka ama message Imana bahezagire cyane amina awatwa ko mwaronse yo muri Kenya byo bari byo canke ariko mukaba mutaraje kubitora est-ce que competition yagenze gute ko ari we mu gihugu c'u Burundi ari we waserutse wenyene muri imisi ndashaka kuja kuyitora kandi nzosura kandi ndabaha kamo umunsi ko sinzosubire inyuma muri Canada ntayishikanye ngaha mu Burundi Sandire katugushimire cyane riva naza mugwe mu nda friend epi riva waramezagiye ni wanyibagiye ivyo wambikiye wangwirije kabiri reka mbyine nitere hejuru birakwiriye vuge ibyiza wankoreye si bimenye ukora ibikomeye abantu bose bamenye uruwo kwizegwa waranabaye muri bya bihe mana wankijije amenye abatwezi shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa shimwa urabereye oyawe yawe oyawe oyawe yawe oyawe oyawe yawe oyawe oyawe mana urambaye One Family TV.